Bite Daniel ni sawa hama je nitwa Dushimirimana Ashura. Dushimirimana Ashura twari tumaze iminsi turondeza postinga keshi yabonetse, ariko nubwo yabonetse arafise ingorane zidasanzwe. Dushimirimana Ashura yaramaze kontra, mugabo baramwimye itike y'indege ngo asubire mu Burundi. Ibi bintu biza gute ku muntu yavumiriye mu buzima bubi yari yarambwiye yarabayemwo, akamara kontra y'imyaka 2 yasezeranye n'ikigo cyamugurishije n'uwamuguze, mugo bakamwima itike y'indege ngo asubire mu Burundi. Ibi bintu iyo bishitse bibazwa nde? Ninde ashobora kumutabara? Shaka manza basangize guhera kuri audio ya mbere yandungikiye nyuma yo kuboneka. Jewe mwavuganye na wa mumere mwavugana kubwira ikibazo canje, naramaze kontra mabuje yarase kundihira itike, yaranyimye pasiporo, aranyima ni telefone. Kuko nari narigeze kukubwira yuko nzomara kontra itariki 14 z'ukwa mbere, maze kumara kontra ndamubwira ko nkeneye gutaha, ahubwo bankoraniyeko n'umuryango bankubita abana na se. Ewe nca ntatoroka, maze gutoroka ca ngenda kuri office Jida, maze kuja kuri office ndagumaho ndahakubita indwi. Mabuja carahaza aje ngo aje kuntora, ndambwira ati je sinsubira mu rugo rwawe n'ukuntu mwagira munyice, ahubwo ndihira itike umpe na pasiporo yanje hanyuma ntahe. Aranka cambwira ngo ninsubire mu rugo ngo ndabivugire mu rugo rwiyo, ndambwira ati je sinsubirayo. Ndaguma kuri office ndahakubita indwi yose, none uno munsi nabonye baza kuntora bantwaye ku yindi office. Impuzu zanje zose nazisize kuri office, pasiporo yanje ngo nayibonye ngo ntibayinyeretse amaso mu yandi. Nabaje ati je niki mufise mu ntoke baranka kumbarira, nashaka umfashe unsabire telefone niyo pasiporo yanje bayinyereke n'itike hama nitahire, kubera kontra yaraheze. Ubu bantwaye mu kindi kigo, nta n'impuzu n'imwe mfise, nambaye nk'umusazi. None biherera hehe Daniel? Raba nikuri umfashe uzoba ukoze. Iyo ni audio yandungikiye ya mbere nyuma yo kuboneka. Murazi ko yaraburiwe irengero, umuryango waramurondeje cane, naramurondeje, naramupostinze keshi turondeza, ariko murumva ko Imana yaduhaye akaboneka bitoroshe. Ubu ari kuri office kandi amerewe nabi nkuko muvyumva, yatswe ivyiwe kandi yaramaze kontra, nta kosa yakoze. Ibintu nk'ibi iyo bishitse mu vy'ukuri ninde abibazwa? Nta mugambi ukwiye gushigwaho haba ku ruhande rwa ambassade canke leta y'u Burundi, umuntu amaze kontra akubahirizwa kanakingirwa, ku buryo umuntu yavumiriye mu buzima buba yabaye muri Arabia Saudite amaze kontra ntibarinde kumujuragiza. Erega uku ni nko kumara igifungo ufunzwe mu munyororo, hanyuma hageze gutabaka kwankira kutaha, akana karenganyo n'ukuri. Reka rero twumvirize iyindi audio ya kabiri asobanura ibijanye n'ingorane, ibibazo byose we navyo, impuzu ziwe zozo baranazicuranuye. Ni ibintu bibaje cane gose. Daniel bite n'amahoro, waramutse amahoro. Hama je ndaho ndashimira Imana. Jewe nitwa Dushimirimana Ashura, navuye mu Burundi itariki 14 z'ukwa mbere mu 2024. Navuye mu kigo citwa Nyabugete ngaho Bujumbura nza muri Saudiya. Ikigo nashikiye muri Saudiya sinzi ingene bacitwa, nashikiye kuri office Jida, muri Jida. Hama namaze kontra itariki 14 z'ukwa mbere mu 2026. Ndahaba nabi maze kontra ndabwira bandehira itike baranka, baca baranyirukana, bankubise, bandembeje, camita mu gutoroka. Nze gutoroka duhura n'abapolisi, nza ndababaza, bakambwira ngo nironderere office, bambwira ngo nironderere office. Ndagenda kuri ya office nashikirako ubwa mbere mva mu Burundi Jida. Ndahaguma nahakubise indwi. Uje ejo niho nabonye bampindura, nahavuye ata mpuzu n'imwe ntwaye, telefone ifise mabuja, nabonye pasiporo yonyene, nta bindi bintu nigeze mbona. Niho naraye, n'ubu niho nkiri,
ntaco barambwira, sinzi yuko wonsabira iyo ntuzega yanje wonsabira telefone n'izo mpuzu zanje nasize ngaho kuri ofisi aho hambere nashikiye, none abandi bagiye ko bababwira bitegure bapange impuzu zabo zose bakagenda bazijanye, neje ko nazisize ngaho kuri ofisi zizosigara zambara nde? Fasha uzinsabire uzoba ukoze, ico nico kibazo mfise, wongere unsabire telefone yanje, nanyaka itelefone yanje gute kandi ariyo niguriye? Ukwezi kwa mbere nako yampemvye, yaranse kukumpemba ngo nimbanze ndahagume ngo ndindire igama ngo ihere, ndamubwira ati je ndagwaye mu Burundi hari ibibazo, reka ntahe, twabanye nabi, umuntu yamaze kontra akeneye gutaha nta murungika akitahiye, telefone yanje yayinyimye, none izo mpuzu zanje nzozironka gute? Itike bampinduye ndi mu kindi kigo, bizoherera hehe? Bizorangirira hehe? murumva ko akari akarenganyo rero nukuri atari n'akarenganyo kabaje cane gose yahuye nako. Agace ka nyuma asobanura ingorane ariko arahura nazo muri aka kanya, inyuma yaha nce ndabasangiza ikijanye na introduction. Ku ruhande rwanje naciye ndamubaza ibibazo vyimbitse kugira ngo avyishure neza, kumbure n'abadufasha canke abaza gufasha kugira ngo atahe baronke aho bahera bumvise ingorane ziwe afise. Hama Daniel, bivanye n'ukuntu nariko ndakoresha telefone ariyo ntiye umukozi nsanze mu kigo, mama niwe akuronkekiye izo foto, ndagusavye n'ukuri umfashe unsabire telefone yanje kwa mabuja, wongere usabire n'itike. Ikigo nashikiyemwo mva mu Burundi bampinduye bantwaye ahandi, maze kuntwara mu kindi kigo isakoshi bayizanye impuzu bazicuranuye, nta n'ibirato nambaye ahandi n'amaguru, nukuri ubimfashemwo unsabire impuzu zanje wongere unsabire telefone yanje, niyo niguriye mu mushahara nakoreye, nahavuye bari mu kunyica, nta n'ikindi na kimwe mfise, n'umushahara w'ukwezi kumwe ntibampemvye, nta n'inguvu mfise, mfasha n'ukuri uzoba ukoze, ndakwinginze mfasha, nabonye amasaha ubwirako, mugabo kubera bivanye ata telefone mfise, bivanye ariyo ndinda gutira, nabihaye mama amfashe, uzoba ukoze n'ukuri Imana izoguhezagira. Ashura ni sawa. Hanyuma nshaka ndakubaze kubera ko udashobora guhamagara mugabo ntaco turakoresha ngaha nyene audio. Urabona ko wewe twarakurondeje haheze iminsi kandi ntako ntari nagize, ariko urahavuye uraboneka. Nshaka rero tugire uduhe introduction yawe kugira twumve ikigo cakurungitse ni ca hehe, cakurungitse ryari, wamaze kontra ryari, urabanza twibutse kwanza n'amazina yawe, wa mwirondoro nama ndabasaba nyene kugira ngo ibintu byanyu bigende neza. Hanyuma ico kigo cakurungitse ryari, wamaze kontra ryari, nibihe bibazo wahuye navyo, ubu uriko usaba iki, ariko uvuge na nyene kirya kigo nawe muvuge uriko usaba iki. Abantu badukurikiye batangiye kumviriza mu biganiro wampaye mu ma audio wampaye bwa mbere, ariko mugo birakenewe ko humvikana neza ico usaba n'akarenganyo uriko urakorerwa, kubera ko mu vyo je numva wewe waramaze kontra yawe, ntiwatorotse oya, ariko usavye gutaha niho haciye haba ikibazo, barakwankira gutaha. Iki ni ikintu cumvikana cane kandi n'ikintu tubwirizwa kuvira hasi, kuko ntivyumvikana. We ntiwigeze utoroka, waravumiriye muri bwa buzima bubi wigeze kumbwira, urumisha, uguma ku kazi kugira gusa ngo ntibaze bitwaze ngo watorotse kumbure, ubwo buzima bubi urabubamwo, hanyuma hageze gutaha rero umaze kontra barakwankira. Ibi je nivyo ngomba guhagararako kugira ngo twumvishe abantu bose abatanga ubufasha, ababwiza kugufasha kugira ngo witahire usubire mu muryango, kuko nimba ushobora kugusafira ukaja muri Arabia Saudite
ukabaho mu buzima nka bwa bundi bambwira bubi, ukavumiriya, ariko hagera gutaha wasaba gutaha bakakwankira, witura ikigo cakurungitse muri Arabiya ntikigire ico kigufasha, akakuba ari akarenganyo kamwe katarigera kabaho. Wamaze kontra ntibigeze utoroka. Kubera iki bataguha itike ngo utahe? Muri irya nzu wahuye n'ibiki bidasanzwe botubwira birya vyo guhohoterwa, gushika naho uhitamwo gusohoka ukagenda kwishikiriza igipolisi? Ariko nibutse n'abantu baza badukurikiye yuko wasohotse wamaze kontra, ari uko usavye itike y'indege bakayikwima ngo wisubire mu Burundi, bakagomba kuguma bagukoresha imirimo y'agahato kandi waramaze kontra mwasezeranye mw'iyi nzu. Audio ugiye kumpa ni audio ndende, witonde ubimbwire neza muri audio imwe. Gira amahoro. Ni sawa ndaho, ndashimira Imana uko biri. Hama jewe amazina yanje nitwa Dushimirimana Ashura, navuye mu Burundi itariki 14 z'ukwa mbere mu 2024 nja ku kazi no muri Arabia Saudite. Naciye ku kigo kiri Nyabugete, mugabo yitwa Faiz niwe yaturungise. Ikigo twashikiyeko muri Arabia Saudite nico ntazi izina kungene citwa, kiri muri Jida niho kiri. Hama jewe ikindi ico ndiko ndasaba, naramaze kontra, shaka musabire itike yo gutaha. Mabuje yaranse kundira itike yo gutaha, naramaze kontra ndamubwira ndira itike yo gutaha, ambwira ati rindira iramazani ihere hanyuma utahe. Ndamubwira ati jewe sinshobora gukora iramazani, namaze kontra, twasinyiraniye kontra y'imyaka 2, none nayimaze nkeneye gutaha. Uwo munsi ugeze babwiye ati sinkora akazi, bansimbiye ko bose, umugore n'umugabo n'abana bose barankubita. Mw'urwo rugo nahasohowe n'Imana, ndarondeza igipolisi naco camfashije, ahubwo cambwira ati genda wironderere ofisi. Ndakora imitwe yose, ndagira imitwe yose, ndashika kuri ofisi hamwe nashikira Jida. Maze kuhashikira barambaza igitumye nshikaho, ndabasigurira ibibazo mfise, ndababwira ko namaze kontra birahera. Bosi araza, baramusaba pasiporo arayinyima, baramusaba telefone arayinyima, arasaba itike aravyimana vyose. Mw'ico kigo nashikiyeko Jida nahamaze indwi. Burya ejo niho nabonye bambwira ngo nitegure ngende. Maze kwitegura ntibanyemereye ko ntora impuzu, oya, nagiye uko nyene. Impuzu nazisize mw'ico kigo Jida co muri Arabia Saudite, cabantwara mu kindi kigo. Ubu ndi mu kindi kigo kigira 2. Sinzi ko barasize itike nuko aje nobangira ari ubufasha baba bariko baramfasha, sinzi kungene bimeze. Nababwiye ati jewe nta n'impuzu banzaniye, ati nimundeke manje nsubire inyuma kuzitora, ati nariko nazisize kuri ofisi, nzoca ntaha n'amaguru, nta n'isandare nambaye, aha ndi uku nyene gusa. Burya mw'ijoro ry'ejo niho baca banzanira isakoshi, mbona bayinsanjije iyo nicaye. Ndaraba nsanga ntazo banzaniye zose, niyo zigisigaye. Jewe ico nsaba, nsabira telefone n'itike, nimba womfasha ukambwira n'izo mpuzu ziri kuri ofisi nkaja kuzitora, sinzi yuko vyokunda. Gusa kanini nshaka itike basi nsubire mu muryango niyo telefone yanje, kuko niyo niguriye. Ubuzima bubi nari nabumenyereye, mw'urwo rugo rwiwe nabayeho nabi, vya nabi cane gose. Mugabo namaze kontra, akanka kundihira itike, none ca nja hehe? Ko nahakuwe n'Imana, bagomba banyice. Fasha n'ukuri uzoba ukoze.